ejo bundi nahuye n'umukunzi anganiriza ibimubaho urukundo go ngahagwa munaniye nigoroshe kubona nk'ukurushaka ngo nta mwuga udakiza nk'uko abasokuru baciye uyo mwibutsa mu Burundi murabimenyereye hari abaririmbyi batari bake reka mbere hari n'abaririmbyi bakundwa cyane ni byiza cyane kuko igihugu cy'u Burundi kirerekana ko gifise abantu bafise impano nyinshi reka mbere hari n'abatunze imiryango yabo mbere n'itari yabo biciye umwuga wo kuririmba uyu muririmbyi aracari mushasha ariko yipfuza gushika ku rugero nk'ubwo abandi baririmbyi batari bake baba abo mu Burundi canke mu makungu bagezeko hari intambamyi afise mu mwuga wiwe ngo ariko rero ari kumwe n'abandi bantu mu Burundi kuko ngo basanzwe bafashanya ngo arashobora kuzotera imbere reka rero abidondore abashikirize n'impano ziwe afise mu mwuga wo kuririmba kandi ngo yipfuza gutera imbere cyane amazina niyo Mwungere Cyprien amatazirano y'umuziki ni Snipe Empire niyo Mwungere Cyprien wewe uheruka mu gihugu cy'u Buganda mbega wari yumviye gute kugira ngo ushike mu gihugu cyo mu yandi mahanga mu gihugu cyo mu yandi mahanga nakuze nkunda umuziki cyane yumvira aha mu Burundi nkabona birangora cyane uburyo nokora indirimbo cyane mvira ko nsimbiye hanze indirimbo byonyorera kuzikora cyambona kugenda mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Uganda ariko amatwi adusumira ngo ntimworohewe mu ncamake byabagendeye gute ingorane mwagize niyi kubera twagiye tutiteguye neza tugena n'ibikoresho bidakwiye tuvugere se passé nibigendera nivyo byatumye duhura n'ibibazo twagiye duhura ivyo bibazo rero byabaye ibihe mu ncamake usiguye kubera umuntu ngiye muri Uganda namazeyo imyaka 8 rese passé irahera kubera se pacifique kirengo cy'umwaka umwe imaze guhera rero cyane ingira n'ingije ibintu mu buryo butemewe n'amategeko muri make nashatse kubyinjiza mu buryo atari bwiza bica bisaba yuko ivyo bintu babifata babifashe nabasoma babifashe nabajeje umutekano cyangwa byagenze gute ni obeyere nta byangombwa byavyo nari mfise byo kudiduana canke iki baca barabifata mu ubwo buryo rero ntacyo wasigaranye babifashe bakigira gute wabandanije gukora umuziki canke wakoze akazi gasanzwe byagenze gute babitwaye nabandanije nkora umuziki gusa sindabaye nkishobora kuronka amahera akora audio nasigaye promoting umuziki nari nsigaye mfise ku album no ku CD no ku flash nibyo nace sigara nda promoting sinabe nkironka uburyo bwo gukora audio kubera naciye nkenda ku buryo no kujya no kwirationari kibazo gikomeye none wahavuye urondera akazi gasanzwe canke wacibandanya gute nahavuye ndondera akazi gasanzwe ndarondera ububuzi nyene bw'abantu bagitangura ndakora nuko naciye intangura kubaho icyo gihe waciye ukora iki akazi kameze gute ga Cyprien kubera je nari nsanzwe nzi kumanika ama plafond Dubai naciye ntangura gukora akazi ko kumanika ama plafond Dubai gusa kubera nyine bamfata nk'ikibamba mu Burundi naciye ntangura nk'umuyede urumva cyambaho gucyo mu bwo buryo mpembwa 24 kundwi nari ibihumbi indwi none dusubire mu Buganda mu Buganda uhejeje kugira ingorane bagasanga impapuro zawe ntizikwije amategeko nta kintu wakirondera ukorayo naho sorry izo mpapuro zidakwije amategeko izo mpapuro ntizari muri Uganda hari aha mu Burundi ndiko ninjira maze iyo myaka 8 ariko Uganda ibyangombwa byari bikwiye kubera Uganda icyangombwa yari rese passé gusa none mu Buganda bakuyeyo niki ko harabagenda bakoroherwa ubuzima bukamera neza Uganda icyankuyeyo urabona keshi bimaze imyaka myinshi uri hanze urakumbura abavyeyi urakumbura inshuti abagenzi n'inshuti nabo bavukanye narinje kubaramutsa cyangwa muri iyo rere yo kuba n'ibyangombwa bidakwiye ariko nubu urategura gusubirayo canke bimeze gute Uganda ndategura gusubirayo ariko hari indirimbo ngoma mbanze mposhinge gose yitwa namayaye niyo ngoma mbanze nkoreko cyane mfume ngene basi mu Burundi bayimenye iyo ndirimbo niyo ukunda muzo ofise zose siyo nkunda muzo ofise zose ariko niyo numva nanditse amajambo akundwa n'igihugu
reka rero kuyikunda bariko baturaba bariko batwumviriza nabo uyibumvisha. Iyo ndirimbo no ibumvisha kuri freestyle, ariko iyo ndirimbo kubera namaze kwisha kuri YouTube, abayishaka bayitura kuri YouTube babwanza kwa kuri freestyle iyi ni nateguye. Ntaco iyo ubona yonezera bari badukurikira yishireko. Ejo bundi nahuye n'umukunzi anganiriza ibimubaho, urukundo go ngahagwa munaniye nigoroshe kubona nk'ukurushaka, uragenda mu isoko kugura iciza ugitwarire bebe umukunzi nawe akagifata agatwarira uwakunda, kumbe nawe wakunda kunda abandi. Baby ruramujena jena ukunda nagukunda usiganiwe mukunzi umugore w'ikigogi gisenyera urugo, umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku, ubube gito bw'urugo bucuka umugabo. Ukunda kunda abandi, kunda uwugukunda. Ukunda nagukunda. Usiganiwe mukunzi. Yo abafana mwese, abafana b'iyi TV mwese kati munkunde cyane mumpe like mu sharing kugira ngo nanye mbone promotion y'umuziki, muzaba mukoze ikintu ciza cyane gose. Ariko kandi urifuza kongera gusubira mu Uganda kubandaniriza ubuzima? Oya, sinifuza kongera gusubira kubandaniriza ubuzima, ahubwo nifuza gusubira kubonana n'abastari twahora tubanayo. Ugiye kubandaniriza umuziki wawe cyangwa ibindi ukora ngaha mu Burundi? Aha mu Burundi nyene. Nta yindi ndirimbo none shirako? Ya bishoboka yuko ntagukunda mbwira je, birashoboka yuko ntakwemeza mbwira nkoleye every day every night. Urafata ukankomeza nkabura nkwigwa every day every night. My baby uri nengeri ogendo nyingira, urafata ukankomeza nkabura nkwigwa, we baby uratangaje iyo uratangaje, aho kukubura je nona kena. Baby uratangaje iyo uratangaje, aho kukubura je nona kena. Baby mbiri chukunda nze nkigire, baby umugenzo, baby mbiri cyo wankanze nirinde. Baby kugikora tukuba hafi nk'amateni gihe cyo kujya kubaho nagufite sinashobora, nk'amazini kiyaga nk'amata n'umwana. Beya Snap Empire indirimbo ni nkizo nyene, nk'iyo ndirimbo ngomba kuyishira kuri YouTube, ngomba kuyisohora. Ego cyane abazokunda iri jambo n'abazotoramo ubunenge muze munkosorere kuri commentaire, hama mu liking mu sharing, muzoba muri ko mukora uburyo bwo gukunda igihugu cy'u Burundi no gukunda imico kavukire no gukunda umuziki indundi. None kumuziki mu kusohora bisaba amahera menshi, ugiye kubigira gute kugira ngo usohore zino ndirimbo zawe mu buryo buhambaye? Ya nzeganye dufaranga duke nza ndaranka kundwi nshobore kujya muri studio nze ndasohora, sinzohagarika impano kirazira. Hari icyo usaba abariko batukurikira kuri televiziyo yacu? Abariko badukurikira kuri televiziyo yacu, ego Imana ikomeze ibazigama. Icyo ndabasaba ikintu bo nkorera cyane ndutagukunda, izi interview nkoreye kuri televiziyo ndabasaba kuyisharinga no kulikinga no kumpa subscribe kuri YouTube, Instagram, ego na Facebook. Muzaba mukoze ikintu cyiza cyane gose, kandi mukomeze mukunda TV ntimwazimiye. Ni TV nziza cyane, irakunda imico kavukire kandi irakunda no Burundi cyane.
mbega none abaririmbyi bo mu mahanga tuvuge mu Uganda nyene canke muri Tanzania abo wemera wewe ubona ukunda muziki yabo nk'aba mu mahanga harimo abastare nkunda ariko abastare benshi nkunda bose bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ukunda bande abo ubona uti burabira ko nawe ugakora nk'ibyo bakora mu bari nk'abandi? Aha mu Burundi norabira ko nka Natasha. Kubera iki urabira kuri Natasha? Umukunda iki mu ndirimbo ziwe? Natasha mu ndirimbo ziwe sindamukundira mu ndirimbo ziwe, ndamukundira mu bikorwa akora kubera Natasha no mustari aragerageza, niwe mustari dufite mu Burundi ngira ngo mbona no kopera agerageza kuzunguruka Afrika ahiga uburyo yubaka izina. Muri Tanzania naho wo bukunda nde umukundiye? Muri Tanzania ni Diamond bivanye n'uburyo yitanga mu kubaka izina giwe. Ndamukunda ukunda agenda America agakora ama featuring Nigeria, akava agenda South Africa, akagenda aguma zunguruka nta hantu hamwe ngira ngo atagera kugira abone izina canke company we Wasafi ibaye nini. None aba ba star nabo nyene bo mu bindi bihugu canke mu Burundi bo ubasaba iki? Nta gatererano basaba, hari gihe bazofyonda kuri televiziyo yacu bakakubona, ubasabye iki nawe? Ya abastare cyo basaba vraiment nuko bomba hafi na jewe bakankura hasi, bakankura ino ndi bakanyongera ku bwenge, bakanyibera nibanga yaho baciye kugira bageraho bageze.